Bonjour, bonjour. Nizere ko meze neza. Hanyuma tubandanye dufashanya mu kwigishanya, turabe ukuntu twigishanya ingene dushobora gukora signale, signal, mu buryo novuga nti bworohera umuntu wese. Murabona aya makirito sinzi ko muyabona mwese. Aya makirito ni amakirito dukunze kwita ari stable kandi sizi gusa, hari n'izindi hano ngaha nta na bitcoin irimwo, XRP nta nirimo ngaha, ngenda XRP iko iriho, ARB ntayirimwo, hariho izi ama-bitcoin atandukanye. Ni ukuvuga aya n'amakirito akunda kugenda normalement, ave ntayirimwo, irimwo ave, okay, agenda normalement, atihuta cane, kenshi yubakiye kuri rezo ya Ethereum canke kuri rezo ya Bitcoin. Ni ukuvuga iyo Bitcoin iriko iragenda yiduga nazo ziraduga, iyo Bitcoin iriko iramanuka nazo ziramanuka. Rero imisi yose iyo ubonye isoko iriko iramanuka, okay, ukabona Bitcoin iriko iramanuka, niyo ugiye ngaha muri Royal Q, isi muri Royal Q, aha muri Royal Q ukabona isoko muri rusangi, murabona ngaho ugerageje kuraba aya ni izina y'amakirito dufise muri futures, okay. Ibi ni ibiciro ifaranga riba rigezeko, aha naho n'urugero riba rigezeko mu kumanuka, okay, abana ko amahuje. Aha ni gusanga iriko iraduga bivanye niyo yavuye, kuko hari nkaho usanga yavuye muri -30 ikageze muri -13 iriko iraduga. Ni ukuvuga kugira ube sure, uraba kuri graphique, ukaba kuri graphique, I understand, okay, ukaraba muri 15 minutes, ukaraba no muri 1 heure, ukaraba no muri 4 heures ko tendance ari imwe. Igihe ubona byose biriko biramanuka, mu graphique iriko iramanuka, urashobora gukorera muri short. Hanyuma ikindi ni ko observa amakirito akunda kuduga cane n'adakunda kuduga, nk'akarorero amakirito nk'aya yose nko gushika ngaha kuri ADA, n'izindi ushobora kugenda selekisiona ngaha, ngenda ikabasha, okay, Bitcoin, okay, Ethereum, okay, Ethereum, n'izindi ziri stable zidakunda kuduga cane. Ufite ziduga ugasanga nk'akarorero zigeze nko muri 20%, sawa, nk'akarorero nka 20%, 25%, 30% ziduze cane, zitigeze zica ahantu kure, sawa. Izo kirito kenshi uzosanga ziko ziramanuka, ziramutse ziduze ni imisi nk'ibiri canke 3 canke umunsi umwe. Murakunze kubona iyo turiko turakorera muri sport trading, mukunze kubona yuko isoko iduga gake cane, akenshi imanuka. N'aya makirito ataduga cane, atigera nibonekeza mu yaduze cane, kenshi aya makirito aramanuka. Biguha gukorera muri short kenshi bizotuma winjiza amafaranga menshi gusumba gukorera muri long ni nk'uburyo gukora muri sport. Ni kuvuga rero muri future trading dukorera muri future, muri short, mu gihe isoko iriko iramanuka. Tanto wabonye Bitcoin, wabonye ngaho ari umutuku, okay, tanto uraje kuri graphique ukabona tendance iriko iramanuka, okay, urashobora gukorera muri short. Hama indi principe ushobora gukoresha muri future ni uko ajya amacoin naberetse aya cane n'ayandi ari stable uyakorera ko cyane gusumba ayandi, kugira wirinde uruhombo, wirinde liquidation. Biraduha gukorera kuri izi kirito utekanye, kandi kenshi ziramanuka, kandi si vyiza ko umutrader vraiment turavye kuntu futures ikaduha amafaranga, si vyiza ko hari umunsi worenga utinjiye mu isoko ngo trading kandi ugize amafaranga. Indi principe wogira ko urakora future trading
ni principe yo kugira yo kuza uragira close gusohoka isoko scalping sell manuel kwaka inyungu robo bigezeko. Hari gihe koko amacoin aya aduga cyane akunda kuduga cyane amakora kuduga cyane tuzi benaya okay benaya zijerijeri okay kandi ziza sky kandi zikoin zirarikida zifisa broker asha zirarikida kabisa urumva birasaba kwito coin mu kuzikorera ko uba attentif urabona zizi imbere mu ziko ziraduga cyane sawa gerageza umuntu uswiva izi coin ukavuga uti iyi coin irakunda kuduga cyane ikagera kuri 300%, 200%, 250 okay iyi manutse nekunda gushika ngahanana ukamenya etat d'avancement yayo kugira iramutse iduga uvuga uti akwiyanduze kuduga tuma tudugana tujana mugabo uko akora uzuragira inyungu umaze kubona ukaronka inyungu zuraseringa uzasohoka kandi nuko muyiruka cyane mbere havuye iruhuko ireke uko ari gici hindura uko yeko ini yaduze yaswika amanuka zona yaguhinduriye ko igusizeyo ahandi ugomba gukora normal mutaramenyera ukora kwizi coin nabwiye za mbere zitaduga cyane naziya naberetse zigenda normal maze dafite umuvuduko muremure okay aho buri kuririnda ingorane zo kuba likide zo guhomba yego nuko okay normal turabe coin dukora nkuko ari wese ushaka gukora coin atabanje kubona ngo baramuhaye signal agashaka gukora atasinyera bamuhaye nkuko ushaka gukora kuri signal ugatuma lobo yawe atakibazo abantu bashaka kunda kugira ngo mbega basha umva akabazi gukora imwe mugabo yindi kabananira gukora kandi yamaze kwibona izina ryayo naho ayikura umwaka gamafise ubwo ngo mbega ngo take profit naho ufata ryo ngo ukoresha kandi ukoresha nta kibazo na kimwe kibaho uraronka amahera nuko banza ugambe nambe ukora kuri muri future ngaha wana haturi hehe muri Royal Q kuri home murabona mwese kuri home niho haba hari ama crypto ngomba kwanza kufasha umuntu usanga ataramenya ko agira kuja kuronka coin wamahe muri signal akayibura ubanza kuja ngaha kuri manage okay ukafyonda okay network uhafyonze haza in liste ya crypto aya crypto kweka crypto ari muri Binance bivanye na exchange wahuje nayo okay we rero iyo Binance yawe urafata uti muri spot ndazongereko no muri future ndazongereko kugira ngiye gukora signale ngiye kondera coin kanaka sindayibure mu coin robo ishobora konsomera abari muri exchange ndiko ndakoreramwo okay tuze rero iki ahandi hantu hakenewe nukuza muri Binance muri Binance ukaza aha muri future ngaha ukaza muri future hanyuma ugacuza kuri coin ugomba dukore AV okay iri muri ya liste ya za coin nabereka dukore AV maze ko Bitcoin maze imisi manuka na AV yisunga Bitcoin okay sawa aha mwaka bacufyondamwo ukaronderamo ya coin yawe AV okay ndashobora kugira recherche kugira ndayishikiye byihuta ko AV iri mu muzambere kumbure ngo ntiziri kuri ntiziri par alphabétique ndashaka kwandika muri recherche nkandikamo AV okay ngiye yamaze kuza nkayishondako nkabona kuri muri cross sanze tari muri cross ibiri muri isolated iyi aha rero itandukanye ryo ngaha aha iyo coin bishitse ukasamahara ikakujana muri mweno na nefusa nuvuga muri sampusa ucohomba icwa likide ariko ngaha iraharenze kaja muri 1000 canke 10000 ayirateba mu isoko ofete gukora rero muri cross ukuvuga rero ko coin iri muri cross ngaha ni bon sawa ngenda hehe ngaha muri asset muri asset nkaja muri future nkaraba yuko amahera yo gukoresha muri future ndayafise sawa
ubu nkomeye muri future nja muri future ngaha arahari je ngaya muri future ngaya arimwo wowe usanga atayarimwo ushugenda hari nk'akarero ngaha muri funding. Okay, aha mahera ari tanto ari muri funding, tanto ari muri aje ngaho nje ntarimwo, tanto ari nko muri sport. Okay, ari nko ngaha muri sport, ana ngaha muri sport nkacinja ngaha kuri transfer, kuri transfer. Okay, ngiye kuba kuri transfer nce sendinga ayo nshaka kurungika, nkacinja ngaha kuri transfer hanyuma nkaca nemeza ngaha ko avuye muri sport wallet aja muri future. Okay, hanyuma nkemeza ngaha n'igihe nsanze ngaha hari ikindi kintu atari future nce ngira uku nkagihitamo ico kintu, sivyo nimba ngomba future nsasi future muri ngaha muri USD future nkacemezamwo. Okay, nkaheza ngaha kuri coin ngomba kurungika nkemeza ko ngomba kurungika USDT. Okay, hanyuma nkaheza ngaha kuri amount nkashira rero amount nk'akarorero nshiremo 50, ngomba kurungika 50 aje muri future niyo ngomba gukoresha nk'akarorero cinemeza ngaha kuri transfer. Okay, hanyuma nkaheza ngaha kuri okay. Okay, ngiye rero muri future nja kuyasangayo y'amafaranga yanje ko ariyo. Okay, ngaye yaje kidasangayo. Sawa, nkashinja no muri royoroku nkabona yuko yasoma. Okay, aha ni muri future ngaha no ngaha nkabona ko ndi muri future no ngaha nkabona ko ndi muri future. Okay, murabona hani muri future bashaka kwandikira inyungu maze kuronka kwandikira byose. Okay, connexion imeze neza ariko niyaza kuja kugenda neza uko tugenda turakora. Turi mu gihe usanga dufise ama connection makeya ariko niyaza ko bija kugenda neza. Okay, connection turabe ko zigenda uko tuzishaka uko dushaka. Okay, connection sawa, peut-être ko ubu bigenda neza. Okay, murabona rero ngaha none biragenda neza kuko nateza kubona lomonta ya ari muri future ngaha nkayasoma. Murabona turabe ko tugare amafenetre yose kugira muri royoroku tubone neza connection yifashe neza niho tuba turakora neza mu ncamake. Okay, network shuza ngaha rero muri ukabona kuri muri future ukaza no ngaha ukabona kuri muri future. Okay, bana kwica insomera balance iri muri future. Sawa, okay, umaze kubona uko tubona ko ubifise neza, wabanye kuri muri cross, warabanye ko ma USD muri Binance yawe ariko. Okay, uragiye no muri strategy irayasoma. Sawa, tugende rero kuri home. Kuri home rero ni uhera imisi yose mu gukora, uhera kuri home ngaha ugacura bakoine ngomba gukora. Navuze ko nshaka dukore ave iri muri zimwe twavuga hahandi. Ave igeze kuri 54,37 USDT ku giciro cyo kwisoko mpuzamakungu, imaze kuduga urugero, bimaze gukoroka urugero rwa 12%. Okay, urayifyondamwo. Okay, ntanza ngaha kuri create. Okay, tuza kuri create ndaza ngaha nkerekana iyo ngomba kujana coin. Mbeke coin ikija hehe kugira yije nyine rero nje kuronka amafaranga. Nimba iko yamanuka cemvuga ngo robije kunzana inyungu coin iri kuramanuka nyene ni muri short, naho nigiye coin iri kuraduga nkuko nabwiye ko biduga gake. Amahirwe menshi nayo gukora muri short kenshi. Okay, shishana ngaha rero muri short. Okay, ndafyonze ngenza ngaha muri trade settings. Okay, nkaza ngaha kuri manual create, hanyuma nkaza ngaha kuri first buy in amount. Mukunze kubona muri signale bandika ngo FBA. Okay, FB ni A ugacukanguka oya niba babwiye first buy in amount ngo gire ngo 1 jusqu'au 5%.
okay y'umutahe ufise bagomba ukoresha amafaranga make wama wibuka yuko muri future kizera gukoresha balance ya office nimba ukoresha 50 ukoresha nka 25 sigaye ku balance canke bishoboka gukoresha nka 5 canke 10 byose rero bivana no kuntu umuntu amaze kumenya kugira ante kumanaginga coin iri mu isoko umwe wese n'ubwenge bwiwe canke umwanya amaze muri crypto muri trading ukiri mushasha ushaka amafaranga make y'abantu 5% y'umutahe wawe nimba ufise $10 fata $10 ariko ngaha neza ko bitokukundira okay nuvuga ngaha 0,6 ave kenshi par défaut usanga hari nuko bamaze kuyikora usanga hari 0,1 ave usanga ivara 15 USD,48 okay je nanje mutaye mfise na nyemengo hariyo 140 ni 140 okay 140 hakaro heza ike 140 jewe ngo menkoresha ko je maze kwimenyera je ngo menkoresha ijana hanyuma 40 siye ku balance mugihe cyo ncankwa n'igiki nja kuguma ndi hafi yayo kugira inyungu ija kuza ziranzanira nshinda ziseringa sinda zirindirizeyo normal muri future sivisa gwa mu isoko normal mafishi kwiye ko umuntu afise umwanya cyane nadafise umwanya naho ukoresha de norme ugiye 5% y'umutahe ufise 5% y'umutahe ufise kuri face buying amount ayasigaye mu kuri balance ugeje kurinda ingorane hanyuma margin call limit sivisa kurenza 4 ariko kenshi butukoca 2 kugira ureke gukoresha amafaranga menshi nko kuri Royoki izirarangura amafaranga irangura kenshi hamata amafaranga kandi menshi cyane ufise kuri balance bigutuma winjira muri liquidation price mu kibazo cyo kuba liquide mu bihano okay kinajista rero ngaha ugira ndonke najista no ma ave okay hano hari modifiable kuma US ntiyashaka kwa modifya ngo bikunde baguha amayuwe ama pièce yo coin ugaca ugira la valeur yazo en USD no kuvuga mfise 0,1 ave zivara 15 nanje nkene zivara $100 okay ugira she kuri $100 mvuye kuri 15 c'est fois $15 mvuye kuri 15 ucufata kugira bitworohere twese ucufata iyo capital office ucufata capital office iyo $100 ushaka gushaka kuri face buying amount okay wajudivisa niyo 15 ubona sawa ukoshobona ko ari fois 6 sawa fois 6 15 fois 6 égale 100 okay 15 fois 6 égale 100 15 fois 6 égale 90 okay no kuvuga kugira nkuze 100 no kuvuga ni 6,6 ubundi 15 fois 6 niho ingana na 90 ingegeza nkajisa muvyo bice kugira nyene nkwize $100 okay kangire 0,0,6 nka 6 yindi 0,7 turabe 0,7 sija muri 108 tukumze 0,6 kugira ndonke 92 okay nkosha 92 ayasigaye aja kuba komese kite yiwanje ariko navuze byose ivana na etape ugezeko umaze kumenya kugira sere manuel stop loss recovery bije nushaka kugira bene aya mahera anakonjeje amafaranga menshi bene mutara mfise ariko wowe utayimenyera ucukosha makeya kugira wirinde ingorane nyinshi okay leverage multiples leverage twavuganye yuko ari ibihano bishobora kuba ko mugihe wagize niniya no kuvuga iyo ni parametre ituma ushobora kuronka inyungu nyinshi canke uruhombo rwinshi ni vyiza kugira leverage ntoya ya X canke DX urarengeje waganka 3X basi okay hanyuma margin call limit no kuvuga ni anyene kubera ndayitunye incuro imwe ariko wayitunye incuro nka 2 mfushaho 2 okay tuze ngaha kuri huru position take profit izi depo saka ngo mitizi nyene ariko washaka kugira nka 1,3 ni par défaut sawa 1,3%
ni par défaut ni ukuvuga niyo pourcentage ishobora kuba ntoya cyane ariko kenshi muzogire entre 1,3 gushaka kuri 2%, gushaka kuri 2%, 2,01%. Okay, ndaje ngaha kuri huru position take profit callback ni inyungu y'inyongera. Iyo robo ibonye coin ibandanyije ikuzana izindi nyungu kurenza izo 2% wayisavye, bashana kuguhiza izindi nyungu zose zirenzeko zikuzanira, kuko coin iba yabandanije iraninga mu nyungu. Niyo mpamvu tuyishiramo 0,1. ni kuvuga niyo point de sortie, iyi niyo sohokera ko robo dufate nk'akarorero coin yaduzigize kuri 2%. Okay, aho yo cisohoka coin ishibandanya imanuka izana izindi nyungu, ikaduza inyungu ikagera nko kuri 10% nk'akarorero, hanyuma isubira ikagira ikagira reverse igasubira inyuma, isubiye inyuma 0,1 niciva mu isoko, hanyuma igashikuhiza inyungu yarigezeko igashikura mu 0,1. sinzi ko ngaho muhatahura, ashobora kumbaza ntaco. Hanyuma tuje muri margin configuration. Mu masinyare mukunze kubona margin configuration bandika ngo drop, ahandi haho bandika ngo tactic. Rero ko hay drop uzomya kwishira ngaha. Tumenyereye rero ngaha imisi yose gutanguza 10%, hanyuma face wagize koro zibiri washugera 20, sivyo? Ahantu gashika time kizoga amatime menshi, kubera plus uga amatime menshi plus robo ishirafata amahera yawe izo ncuro nyene zibagize muri time. Sawa, ahari hangumiza event nongangire hanyuma cyo confirm. Okay, niyo coin yagiye sans contraire nico bisigura. Niyo coin yagiye sans contraire, okay, ikaza kaza kuduga 10% robo zitora yandi mafaranga mbane tekanije ko namba netu incuro zibiri isubirangura. Niyo mpamvu iyi nta kintu kinini cyo kutumarira kubera robo yaguye incuro imwe. Sawa, tuze ngaha rero kuri buy ni callback no gushiraho 0,01. Sawa, tuze ngaha kuri advanced settings. Aha dukeneye cyane, aha hari one shot, hari gusanga hariho cycle, hariho cycle uko ushira kuri one shot. Numva igituma dushira kuri one shot cycle ni gutuma robo igatiguma irepeta iyo command yetu, nyumva ntisoke igumayo namakosa. Robo yakwiye gutaha ikazana inyungu hama gasuka ikayituma. Kugumira mu isoko muri future si vyiza. Ikindi ikenewe n'igihe utamenyereye gukora signale canke kuraba isoko canke kwikizura ukavuga uti ha rya coin mbona iko yaduka reka ndayikore ndayitume robo niyo yabona iduze cyane kagera hanaha imanutse ije kuca ingurira, washaka kwituma robo ikakucungira isoko ikakugira analyse. Ivyo uja guca ngaha muri ticker price, nzokora video yavyo nta kibazo. Sawa, tuze ngaha rero kuri save, kuri confirm. Okay, tugeze ngaha uza ngaha kuri strategy mode ukaraba yuko I understand, ukaraba yuko uri muri huru warehouse mode, kubera ngaha niho hari gukora robo uyitumye mu ncuro imwe gushika kuri 4. Sawa, hama gacu confirm, hama gacu ngaha kuri initial buy price no kubwira robo aho yinjira kuri prix d'entrée entry yinjira ko mukurangura coin yawe itumye. No kuvuga ngaha washaka kwibwira ibiharuro uvuga uti niyo coin yaga kuri ibiharuro ucundangurira. Sawa, tugere ko twarabiye kuri graphique ni juste confirm ngaha kubwira robo yinjire ku kigeze ko no mwanya turavugana. Okay, ndaba yuko iyi buto itugure switch on margin call irugaye. Ni vyiza kuyugara kubera twayitumye incuro imwe. Umuko iyo yatumye incuro zibiri cyangwa 3 bisabwa ko ino buto iba yuguruye iri on, ukayugura nkuko. Sawa, ikaba on ikasana bleu. Okay, ubundi hoho no kuyugara ko twayitumye incuro imwe. Hama gacha kwa ka resume k'ivyo wakoze ngaha, aka resume k'ivyo wakoze kweza ngaha kuri activate, nkaza ngaha kuri I understand, nkaza ngaha kuri create. Okay, nkacanaje nkagira ko connection kugira bijemwe neza. Sawa, hanyuma imisi yose iyo baguhaye uje gukora coin nko kugeze kuri pause uba waheje gukora, ujuza ngaha kuri liquidation price ukaraba koko ko hari cyo baguhaye. Iyo coin iko igira sans contraire ivyo wawe wagize baza baraguha liquidation price, baguha bakubwira yuko uri ko mu risk yo guhomba
kugira wicungere na stop loss no kugira basi n'ibyo byashitse ugasamara cyo kubikora nabi uje gomba make hanyuma ikindi kidufasha kumanaginga coin ni kuraba ngaha inyungu ugezeko aha iracarangura ntiradandaza itakudandaza muja kubona ngaha hari verte iyo amaze kuba hari verte urashobora gushiramo stop loss recovery ni kugira inyungu umaze kuronka ntizisubira inyuma ahubwo biteye biduga zibona ko zosubira inyuma canke ivanye n'ingeso kizoba yifashe robush tahana inyungu zobigezeko sawa twaja kubikurikirana navyo nibaza ko mfise video yavyo muzoyiraba ngaha kuri chaîne ya YouTube yanje stop loss recovery irahari video ibivuga okay uhejeje kubona rero wakoze neza ucusugira ruturu ngaha 2 fois kugira uje hehe muri strategie pour vérifier ko vyagiyemo ivyo wakoze sawa ugafita ngaha muri strategie kuraba mwana ya ave yanje ngiri mu isoko mu isoko murabona ibicirigeze ko ni 54,82 urabona ivyigeze ko ni 54 ivyo nayiguriye ko nako .19 sawa urabona yuko yagize ente yaduze yana hari nayiguriye kuri .19 bonegeze kuri .87 iko yaduga iko gira ki sanse kontre y'ivyo wanje niyo mpamvu ubona maruje muga mukenya ja gusura kugira ante kumanuka nukuvuga renga hita ndaraba mbonye inyungu ziko ziraza ngaha nkabona nya inyungu zirafatika sinozisubiza inyuma nshenza ndagira ante ndazishondamo nkaziseringa manuelema utazuseringa manuelema ashaka video ngaha kuri YouTube irahari canke akatuza tukamufasha nuko abasiye ko ndindira robo kazana inyungu aje mbanije gukora mu ncamake nuko mumandanye munkurikirana kandi muze murabaza ibibazo kugira tubone ingene tubafasha hanyuma ndatumira abantu bafasha abandi kuba ba leader beza mu leader mwiza arafasha abantu biwe ntabatererana mu leader mwiza arigura abantu biwe nuko tubandanye dukorana neza bizogenda neza sawa